Abanyagihugu bo muri Songamanyoni mu ntara ya Bururi bidoga bavuga ko bamaze indwi zitatu batagira umuyaga nkuba bitumwe nuko hari ibiti biriko insinga zitwara umuyaga nkuba vya Regideso bishika indwi vyahenuwe n'imvura yaguye. Abo banyagihugu bakababazwa nuko nubu ata kintu na kimwe kirakogwa kugira basubire kuronswa umuyaga nkuba. Ashaciye indwi zitatu kabisi turimwo nigira gatatu yarabomotse amapoto ashika ndwi ava ku Kiryama aza Isonga ngaho Imanyoni niyo yaryamye n'ubu nta gika kirabasha. Abibajije musitanteri yavuze ngo nukurindira Regideso ngo nahandi komine ntavyo yoshobora. Muri izo ndwi zitatu bamaze batarangura imirimo isanzwe ibatunze, abo banyagihugu bavuga ko uruhombo ari rwinshi cane batabona uko bagiye kubaho. Abanyagihugu bari mu mubabaro ntangere kubera nk'abasudira wapi eka n'abandi bakoresha ibintu vy'umuyaga nkuba nta kigenda kabisa. Bafise amasaro nibo besha mu Bugesera abanyagihugu twarabuze iyo dukira nayo tumire. Abandi bahagirira ingorane n'abakozi ba leta bahembegwa muri posita y'Isonga, bo bavuga ko ikena ry'umuyaga nkuba rituma iyo posita idasubira gukora kuko n'icuma gitanga umuyaga nkuba bita mu gifaransa groupe électrogène kidaheza ngo gikoreshwe kuko igitoro cabuze. Ivyo byose bigatuma bafata urugendo baja kuri posita y'Imatana ibibatwara uburyo bwinshi. Si n'abanyagihugu gusa n'abakozi ba leta bahembegwa muri posita nta kigenda kabisa. Baragize ngo barazanye groupe hari haheze amezi 8 ata groupe ihari, none ubu bayizanye nta gitoro bafise. Ubu benshi basigaye bigira muri posita y'Imatana naho urugendo ari rurerure ubu mwikena ry'igitoro buno Bugesera ubu burije bagutwara ku noti ya 10 bakakugarukana ku noti ya 10 nta kigenda nta kiriko kiragenda ngayisonga. Abanyagihugu bo muri komine Songa intara ya Bururi basaba ishirahamwe Regideso risanzwe ritanga umuyaga nkuba mu gihugu kubagarukirako. Ivyo biti biriko insinga zitwara umuyaga nkuba vyahenutse bigasanurwa. Uruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka userukira ishirahamwe Regideso mu ntara ya Bururi kugira agire ico abivuzeko.